Kaze cane muri kiganiro ca Dicobu. Nagira ngo imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina dusabe mushinga ntahe Samuel agihagarikiye atubarire mu majambo makeyi ico Dicobu bisigura nico Dicobu ibereyeho. Dicobu ni Développement, Initiative et Coopération des Burundais aux États-Unis d'Amérique. Mu Congereza barabivuga neza ko ari Development, Initiatives and Cooperations of Burundians in USA. Nagira ngo uyu mugoroba uwobaza umwe muri mwebwe ikibazo canke ibibazo nyamukuru mubona aho muherereye nk'abarundi nk'abantu mwabayaha mwovuga ko ibibazo biduhanze bimeze gute hasabwa gukora iki? Iyo tuvuga ibibazo tuba turiko turakira, iyo tutabivuze tuvyirengagije bitugumamwo. Dushobora kwibaza yuko atabibazo bihari mu gibibazo bihari. Nico gituma rero iyo abantu bariko baravuga ibibazo ni kimenyetso cerekana ko tugomba gukira ingwara. Hari gihe tugira ishaka ryo gukemura ibibazo, hanyuma abanywanyi nabo nyene bamashirahamwe atandukanye nabo ntibabone ko ari urukiza kuri bose. Ikica abantu bakiye gutahura nuko abarundi nitwemerana, turacafise umuco mubi wo kudashigikirana no kurwanyana. Baraba uwabikoze ntibaraba ico yakoze, baraba biriko bikorwa nande. Ujya ninde ariko arabikora, ujya muntu abihagarariye ninde, yatumwe nande. Umuco mubi, uwo muco mubi rero niwo turiko turagerageza kugwanya kugira ngo umuntu wese yumve ko tudashigikira umuntu, dushigikira igikorwa. Hamwe twese twumva ko dushigikira igikorwa ntituzosubira kugira ingorane. Nk'ubu nk'akarorero hariho isabukuru nziza cyane kirategurwa, dukunda Burundi. None tuvuze dukunda Burundi, hari umwe atiyumva gukunda Burundi? Mugabo ntikizobuza ko aratangura kuvuga ngo vyateguwe nande, birimwo bande. Nk'ijyandwe hari abantu baba mu mahanga, dukunda Burundi. Nk'iki ni kintu umuntu undi wese ahari kwisi yateza gushiramo kuboko agaterera. Dukunda Burundi ni kimwe mu biteramo bizobera Bujumbura, byo bita home diaspora coming. Ha murundi wese tumubwira tuti uri mu mahanga, erekana ko ukunda Burundi. Nk'umugambi wa mwunganire utegurwa na Dicobu buri mwaka wo kugurira abana ibikoresho by'ishuri, impfuvyi, abapfakazi. Cyari igikorwa ciza kandi kirakogwa, mugacokogwa mu gihugu cyose ku munsi umwe, mu gihe abarundi bose bumva kwicaye ko ari cabo. No kuvuga rero turiko turaza nibinyene. Niyo twatangura kubona ibikorwa ntitubona umuntu, tukabona twese twibonamwo, niho bizoza. Nico gituma rero Dicobu tuvuga tuti tugizwe n'inkingi zitatu: ni Development, Initiative na Coopération. Ivyo nivyo bitugize. Tugizwe washaka n'imperekeranye zitatu ni Dicobu. Naha rero muri Dicobu tutagomba kubona umugwi w'abantu, tugomba kwibonamwo twese. Hari ibibazo byinshi bivugwa mu ntamatama n'ivyamoko nuko mutabivuze vyarahaciye utudumbi hirya no hino. Nico gituma muri Dicobu tugomba ko umurundi wese yibonamo, abahutu, abatutsi, abatwa, twese turi muri Dicobu. Atavyo kuvuga ngo irishira hamwe ni ryabariye, naho abarundi bose bibonamwo. Ico kirahambaye. Nico gituma rero ngarutse ku vyo pastor yavuze, leadership ni nyene, uburongozi ni bunyene. Wowe uri ngaho muri leader, erega we hari no babona ibibazo batacima kuza kubivuga ku ahabona, bagoma bivugira mu ntamatama, mugabo ntibemera kubivuga. Iyo uri kurabivuga nuko wiyemeje kuzobitorera umuti, ntubivuga ngo ucugenda. Abarongozi turi mu batera ibibazo, ariko kugira ngo dukire nuko nyene umurongozi yiyemera, bamuhamagaye araza kubera ikaza, nuko afise message atanga. Ngiriye ko rero kuvyo je mbona batashitse ko bandi, nuko dufise abantu benshi bize ngaha muri Amerika. Ugiye kuraba bagerageza gushira hamwe abarundi no kubegeranya no kugira iki, nabo bantu nyene usanga ari bato. Abantu bize baminuje cyane turabakeneye muri Dicobu. Turabakeneye muri ayo mashirahamwe kugira ngo nabo bagire uruhara mu iterambere no kwiyubaka kw'abarundi. Ico kibazo rero ni nkoramutima ko abantu bize amashuri ngaha bahejeje baza bakaja hamwe. Nico gituma Dicobu dufise iyo migwi yose.
tugomba ko abantu bize bagira umugwi wabo naho baganirira nimwe Stella yavuga kugira ngo hashobore kuvamwo abafasha abandi mu bisata byose bitandukanye. Ico rero nibaza ko gihambaye nkagira ko ntera kamurira abantu bari ngaha bagira amahirwe yo kurangiza amashuri ko boca bagaruka kugira ngo bafashe abandi. Ndangiriza rero kuri iki kintu cyo kuba nyamwigendako abantu benshi bumva ko bashoboye. Iyo akora afise amagara meza afise udufaranga agoma yumva ko ashoboye icyo akora no kurya amahera gusa ntashobora kuja hamwe n'abandi. Mugabo murabona yuko uko iminsi igenda y'ubuzima buhindutse niho ubona abantu batangura kuvuga ati yamara kuja hamwe byabise akamaro. Nico gituma rero ndabahamagarira yuko amadolari 10 twaka yo kumunywanyi no guterera buri kwezi n'amahera make. Rero nabasaba ko abatarinjira bakwinjira muri Dicobu, ariko kandi jewe nk'umurongozi mukuru wa Dicobu nkabwira abandi barongozi bose b'amashengero b'amashirahamwe atandukanye babikorera twabo twebwe badutumire mu bikorwa bariko barakora. Twe tuzobashigikira tuzobumviriza ico cyose gisabwa ko tuja hamwe tugikore nk'abarundi twiteze imbere kuko ubuntu buri yabwa kandi umwuko nikiriko murakoze.